umunyarwanda niyatera i Burundi akabona turiko turarira amaselfie muri village ugwiro ntibazoze baza barira iyo ataba umurundi muri Kongo iba yarafashwe kera. Niyo mpamvu ubushikiranganje bwacu bwitwa ubushikiranganje bwo kwivuna umwansi. Wigeze mu busenganji bwo gutera umwansi buhari? No kwivuna umwansi, kandi umwansi umwivuna haba ari hose, sivyo? Umwansi niyaza gutera kandi baramaze kubigerageza kenshi mu kibira, hariya mu kibira ca Nyungwe. Ndakumenyesha yuko ari amasantimetero menshi tumaze kungukira hariya muri kijya kibira ko uko dutera twagura, uduteye turakwivuna tukaca twagura, hamwe tutangura kurira urateye twakwanki gutera n'uburenganzira bwawe. Mwana tudushiye twagura akarimbi kari ngaha kagaca kimuka, Jose kwambaza woni uzogende burayi burya bwa Shinge na Rugero. So ntibazitakaje ari mu Kirundo. Ntibazitakaje gute? Uyu wayi bwo kuza gutera umunoho. Bashe ntibaryama, aho baryamye bose barotatanganyika. Hello murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kuba ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu meshizo na Joe Omario kuri Yaga Tech TV nkuko bisanzwe. Nongiye kwakira Simbizi nirindi teka dutewe bana twakira Simbizi banze ndaguhe kwimagi bwa Yaga Tech ikibonobono. Agomba banza mimehezagiro kwanza. Kibonobono oyi. Kiganiro tumaze tugihezagire. Uramaze kubona pouvoir iri muri amavuta. Ico ndico gitera imigisha. Yahatari vraiment sina problème. Ya. Niyo mpamvu abantu baza bambwira ngo tuzokwereka. By the way, hari ibintu Chimamanda yari yapostinze avuga Ngozi yakagira icyo azoba ngo nije ngo nzoba nta mutanze. Uzi naramaze kumuha ikibonobono barakingi. Namba Chimamanda yigarapanga. Bajya bajama barafise. Bajya ba Chimamanda mga Chimamanda bijemwe ubu. Shutu nka ba Pacifique inahazwe ba Bobe Rugurika. Pacifique inahazwe Bobe. Nka Pacifique uzorabe arafise page yitwa Fokode. Ijya page yitwa Fokode na account yiwe ni ubuni ahantu haca amatangazo yo kubika. Sadi abuze umuntu yapfuye apfuma mwica. Kumwica kandi isidira tanga. Pacifique nahazwe aravuga ati ngo mu masoko yacu mwiperereza cyane bajya ba Bobe Rugurika. Mu masoko yacu he iperereza, mu masoko yacu mu gipolisi, mu masoko yacu mu butungane, mu masoko yacu he, kuko ari nk'ibintu biba ukabona nk'urubanza ruko ruraburana, sivyo? N'amadosiye ababera mwibanga iyo mukabona arazanya amantu zenya araje kuvyerekana kuri ezo sose, akavyerekana byose aba yabikuye. Urumva ko bafise abantu biwe, sigura kandi ko abantu n'abantu baba ari abantu biwe, n'abantu bashobora no gukorana amadiri yiwe. Ni kuvuga barashobora kuza bamubwira amakuru, hari n'ayandi rero babuze amakuru bagira baranabafashanya bakayakreya. Barakorana muri make, barakorana ukumva ntaga muvuze ati yavuze ngo nkawozi icyo nakoze cyangwa ati ozi genda nikibono hono kubera ngana amaze kubona bamaze gushira muri base de données yabo. Ariko Chimamanda arinze avuga ry'amaje bamana imiduga itagira plaque, bamana amaprobo itagira plaque, bama bazi n'ingene yanyitse n'ingene yayirutse na itinerary yafashe. Sigura yuko uyo plan yo action nibo baba bayikoze. Ariko Chimamanda arinze avuga bijya bintu hari impamvu, hari abantu benshi bajya post. Ni ndakubwiye kubera bajya d'abord bajya n'inkozi z'iki. Sivyo? Uramaze ko umuntu yitwa inkozi z'iki. Umuntu akora n'umutima.
2015 abantu bitwa aba Pacifique baragumuye abantu baraja mu ibarabara barabwira abantu ati nimuturire abantu tanya kabiga kandi ivyo yabikora mengwe sinzi namba ari Union Européenne namba ari yari yamaze kumuhereza amadolari yo kunyikana umuryango wiwe wewe hari umunsi baje n'aba hypocrite byataye ndibuka igihe kirabigeze kumuhereza interview kuri France 24 bakandika yuko ari Bujumbura kandi Rembesire ari mu Bubirigi ngo Bujumbura twaranditse ngo treve uno munsi nimuza kugumuka genda musume mwiravitaye pita mugende kugusuma urumogi yeye kwibere hari abyo papa mwe agacha aja kuri ntuzenya kuri France 24 agacha bandika ko ngo ari Bujumbura abyo kandi bazi ko ajya abahungu biwe bari bafise inkoho bari bafise abyo so rero abantu mwe nabo rero ni hakrenda umaze kubona umuntu nk'uyu amaze kugupostinga umenye ko ngaho amaze kubagiye muri daje yo kwera jewe Burundi ndabuzi ndambwira ati my sister this is kibonobono oil kabiki ntunakisige basi we gusa mu modoka gashire umuvugo kagumana n'urukingo hari abantu rero bavuze yuko ngo Ozi ngo ari umuspy ngo his excellence Paul Kagame wibaza ko ari impamvu iyihe yatumye babimwiza abo nukumenya ati byavuze nde urabyo kandi ni impamvu abyo rero nka Ozi yo umuspy bigenze gute yabakeneye ku umuspy cyagenda akorera mu Rwanda bakazaranze pour le moment aho ibihe tugezemo ahubwo par contre hari nk'abantu twamatubuza ati mwebwe ibyo murimo n'ibiki bakagendera nko mu Rwanda bagafatwa nabi hari abaririmbyi benshi ngaburibuka ko dernièrement abari bagiye muri team ya Kirifu babafunze biya nisinyerekana ko atamubano mwiza dufitane nimba batangiye gufunga n'abasani urabyo umva neza yuko aho nta mubano mwiza ufitane rero biga byo kuvuga ngo Ozi n'umuspy genda bita nko umuntu tuba tugomba gusamazwa cyo gutakaza intumbero sivyo kigira kabiri nakubwiye yuko bajya batipe bajya ba Pacifique ba Bob Rugurika nabande bajya ni inkozi z'ikibi kuko ikintu cya mbere badandaza n'abantu baba bahuye n'ibyago umusoda afiriye ku rugamba ntashobora kuba inkuru kubera umusoda arahirira gupfa no gukira umvise umusirikare yafiriye ku rugamba iyo si inkuru umusoda afiriye kuri ayabo bavuga ngo mu gihe bapfuye basi babe babazana mu gihugu bahabicubahiro umusirikare afiriye ku rugamba iyo si inkuru ingene umusirikare ashingurwa si byacu kumenya twe turabasivile umuvugizi w'igisirikare yavuze yuko iyo umusirikare bishitse agapfira ku rugamba amategeko yabo arateganije ingene bigenda hari ginye rusasu ruba nyine gwatse meme na South Africa numvise yuko igihe M23 ifata Goma yuko yasavye ko bakoresha ikibuga c'indege kugira bashobore gutana voilà hari gero nimisha ivy'igisirikare n'andi mabanga bo bafise amakode yabo barafise amabanga ya bavyumva mugabo bobo ninge nakubwira yuko bobo ko yari inkozi z'ikibi bagerageza ubumwe twe dufise bakagomba kugerageza ngene babusambura kugira inyungu zabo zishobore kwinjira nkuko biri muri Kongo byarakunze izi ntambaro uko urazumva usanga atafatiro atakintu kizima zifatiye ko zifise sinzi ko aje ngaha usanga ndiko ndavuga n'umunyamurenge yego ku phone tukakarambwira ingene ikintu gitangaje ni ingene izi ntambara zo muri Kongo izi zihari ubuzi ubona uko nta n'imyaka 40 zimaze hari imyaka 30 n'ingahe zimaze cyane 30 izi zifise iyi forme ubona uko uravyumva kuko ibyabo bwa mbere niko kanabimbwira ati twebwe mu butu yaradukingira ko ibi byose byatanguye nuko Mobutu atangiye kuronka ibitero kwa Mobutu yararokonesa nk'abanyamurenge
kandi burya muri Kongo aba bitwa les Tutsi Congolais hari abanyamurenge akaba ari bitwa abanyamasisi abanyamasisi bo n'abanyarwanda nabyo abanyamasisi n'abanyarwanda akacaba n'abanyamurenge bari muri Sud Kivu nabyo ni histoire ndende ya cyane nabyo so abo banyamurenge yambwiye ati twebwe umwanzi dufise ni Red Tabara abanyamurenge we yavuze ya ni Red Tabara ni wo mwansi wabo Red Tabara nayo ni aba Pacifique ni aba Rugurika ni aba Alexis Ndoyica Red Tabara skiroberi cyabaye forme mu mankambi y'impunzi yo mu Rwanda Mahamba igihe bakaguhirika ubutegetsi barananiwe abagenerale bari kumwe ngaba bafatisha intoke urabyo hari igihe mpora mbona ngo abagenero babo ntibafatwisha intoke nga intoke generale muzima n'intoke bagafata barananirwa bariruka cyagenda gushinga ikiroberi kigenda kwica abanyekongo hama leta yakuhiga kisa bati turabasavye abanyakubahwa ko nimuze mudufashe bano baratumarira bene igihugu bacu mugaba abakongo bagaca bagenda basanga n'abanyamurenge nabo bamaze kugira resistance yabo yo guhangana n'aba Red Tabara kuri babica mugaba ba Red Tabara bisha abakongomani uzokumva Pacifique akumvise ko ari igisirikare cy'u Burundi ko kirica abanyamurenge kirica abatutsi muri Kongo kandi bariko baricwa nabo kwa Pacifique niyo mpamvu rero abo batipe ifo kandi ubonye na gupostingi uzomwiyame ukazobona ati Pacifique ntazwa arampostinze uramwiyama wazoba agomba kugutenga agatwe kazoba kamanitse niyo mpamvu mapfuye kubona gusa uzana ku post tori kibonobono kubera bonyene barakreya ibintu kandi ivyo bintu bakreya nibiza kubura ingene biza gushikira ku bantu bitwa yuko bariko barahangana nabo gusa kubera bagatira afite influence ngana ni cyumu influencer abereyeho urako nka Chimamanda mu misi yayo nako yari yagerageje aragomba guhangana nanje mu nyuma ndamureka gato hama dusanga ni inkozi y'ikibi nyine nawe rero na yuko buyi nawene bantu bamaze kubona ukuri gatangwe yifatisha ngo abakozi b'Imana nkuko umengo ari mukuru ukozi k'Imana kumbe yaragamije ariko aronda rotation ngo abakozi b'Imana kumbe yaragamije gugabanya imitima y'abantu uno musi ya postinze ngo ziniyagira ikibazo ngo nijewe orubonye ne information y'ubuspy n'ibikibonye barazi ngene baba bayipanze hari kandi umenye n'ingene wonatangara impamvu nuko yakwera jewe information kwiza kose ndaraba source uri nyuma y'ibintu ninde wabizanye ninde maze kubona uri karazana iyo nkuru ico je nkora ndayiyungurura ngakoramwe ivyo nkeneye ibitogwa nkajugura jinhombesha ayo nkoza kumwe nkumva ngo Mario ngo nuko okay nda bimbwiye ni naka agamijiki shaka Mario jewe ko yari jewe kwa mfise influence kunuko ninabivuga biraza kuba byo ko yari jewe nzoba ndabivuze hama Omar abantu bacamwanka Omar abantu bacabugoma okay good chabiyona kumbe ni mu nyungu ziwe agomba gukoresha mu nyungu wese arakubona we mwararaba kawozi ozi nagatutsi kazi ozi umwana wo kumutakura ozi okay banaga bavuze yuko ari uko kereka rero dukuze rero tuvuga kawozi tubonagize ingorane hama bya bintu byacu tubigu twita kuri simbizi cyo tuvuga ngo urumva rero ya peti iyo mikino turayizi ahubwo jya babanye cyane igihugu kirakingiwe nta muntu azokwica aha nibandana buramatari urabona niyo mpamvu jewe ahubwo ikibono ndakinywa igihugu kirakingiwe bamaze ni nk'ubu numva neza yuko kiba cyagabanuye ingufu kwanza kwisi kandi kabono hirya ejo tariki 11 nyene cibari mukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi yari mu ntara ya Kirundo aho yari kavuga yuko ngo yiteguye guhangana n'uzodutera ntitwiteguye gutera umuntu muri 2012 amakambi y'u Burundi yaratewe n'insore zahenzwe n'abanyarwanda babivunye ngo bakoreye iyo nyabwoko umunyarwanda niyatera i Burundi
akabona turiko turarira amaselfie muri village ugwiro ntibazoze baza barira iyo ataba umurundi muri Kongo iba yarafashwe kera ndabikubwiye iyo ataba umurundi ari muri Kongo ziya ntambara zo muri Kongo zari none henda kwereke ntibatangiye 2021 yeah bahangana muri 96 kubera u Rwanda rwari rushigikiwe n'u Burundi bw'ico gihe kuri Buyoya umengo kubera Buyoya yari muri yambarwa yarateye coup d'etat ntibantunganya hama amadiri yacisha mu Rwanda kubera akarere kare kamufatiye ibihano yari muri yambarwa urabyumva boneka yuko ari amadiri bakinye aramuhasutye yogenda gufata mpaka barashika Kinshasa urabyumva kijya gihe iyo ntambara yamaze umwanya rumara Kongo yari ifashwe rero ubu rero ingorane rero kubera Burundi atabwo bafise Kongo yarafashwe kera abasirikare ba Kongo barimwe muri ko muragwana ntabwo je sinzi n'ingenda ba M23 bivuruka wowe ugure speaker gusa zinini bashiramwe umuziki chatori nko agakitambira ndomboro ya soro kandi na president yarabivuze ngo muri Kongo niyo ngorane bagaca bagira rero n'abantu bitwa wazarendo très indiscipline éthique militaire zero formation really ugasanga ino havuye aba professionnel abahinga kabisa baba pro kabisa arago ugacugenda rero kuko uko bigenda kose ni wazarendo nabene gihugu ni resistance ni nkuko natwe bwenga igihugu cyotegwa ndibuka kera hari wabitwa les jeunes gardiens de la paix kandi nabone muri iyo myaka yabo umva ngo na jeunes gardiens de la paix nabone hari gihe bigenza nabi sinzi ko bibuka no mu Burundi twebwe twakuze kera ari ntambara hari abajene bita les jeunes gardiens de la paix muga nabone defo ari gihe bigenza nabi kubera nta éthique militaire nk'abantu bashobora kuvuga uti je nditari kwitangira igihugu ndashaka kigwanira ndashaka gutanga nanje muga rero bamaze kumuhereza inko basanga iyo nko agomba kuyikoresha mu bintu bitari ibyo kandi abanyekongo je sindi esprit barafise esprit y'ubusuma sana barakunda gupia kwibya babonye gusa kajagari gato cyikamukiza umva discipline n'ikintu ofete harakajagari kanini kari muri Kongo mugabo raho kajagari niko sagatuma rero twebwe ntitogwa mu more utuzira kajagari nyuma tugomba gukingira kuko danger ibaye hariya natuguki twandura kubera Uburundi bwaraciye muri ibyo bibazo by'amoko uzotinye umuntu ariko aragwana ariko aritwaza ngo ubwoko bwiwe burahohotewe abyumva kwa usanga umuntu ariko aramusutena twebwe mu Burundi twaraciye muri ibyo bihe kandi twarabitoreye umuti par contre bari bakwiye kutubaza twebwe ati mwebwe mwabitoreye umuti gute n'utubwe yo mayonya bwoko yabaye twebwe abatutsi baravuga ngo barishwe sawa barishwe kibyo n'abahutu bakavuga ati twarishwe tumeme mwabige abo ikibazo cyari kiri important abo bari kubaragwana bose bari kubaza President Evariste Ndayishimiye nico bari kumubaza ati wewe mu gihugu cawe mwabigenjeje gute bo bavuga ngo yuko ari kubera hishwe ubwoko bumwe bobo ngo ntibisana twebwe oya subwoko bumwe bwishwe muri Kongo my friend apana muri Kongo bajya bo mu Rwanda none ngo ndakubwira ibya Kongo baricana none ko muri Kongo hari ubwoko ega muri Kongo nukumenya ati mu Rwanda hoho mu Rwanda naho ne baricanye ngo mugire yuko kijya gisirikare ni nimwe nakubwira yuko nabone bagira intambara iri soft none aho bwo ngo bararase biti nta bantu barase nta bantu bica ayo masasu yagenda mu kirere y'umuntu w'imisozi agacahunga nta biziga nta bantu bahambye muri Kongo ni twabonye n'ubu biziga bikiri mwibarabara by'abantu basanga umumama yarahetse umwe ariko arahunga yaguye ko na obi n'amamorti kuba ragira ati bakoresha artillerie yabasi bagira basi n'urusasu rujya gwa inko bakagira infanterie
none ngaha aragenda ari nko ku birometero nka 10 gaca afata akaca installa amamisile n'amakazi ararungika mu banyagihugu hamwe tuvuga ngo abantu ntibapfuye nabyo igihugu kurategwa amabombe mani uriruka nyene uromuka yero ukavuga ati habavye nabyo cyari baza rero abatipe bakoresha izo ntambara z'amabombe ejo babaze kwegera bakagira ngaho za Uvira nubona yuko bashobora kuturika ibibombe ngaho Bujumbura iga naho nyine ibibazo bibiri ntushobora kwemera yuko umutekano wacu uhungabanye kandi tubona ingendo dushobora gukinga vomi prevenir que guérir wacu mugani ikindi naco gica kiza Uburundi turafise ibyabaye turafise histoire mugabe histoire yacu turafise ukuntu twayikemuye twabitoreye umuti aho no hari code niho ndayishimiye bari bakwiye kumva ati none ga yakubaho we byagenze gute umunyamurengo turiko turavugana aravuga ati yabaye nga mu nkambi y'impunzi nga baba mu Ruyigi twamenyanye ari mu Ruyigi no hantu ubona amoko yose ababana neza iyo challenge nayo bahati muragenda murabe bayeneke ko turavugana arambwira ati ikintu cyadukijije twaboye mu Burundi ati juste ugishika ku muryango wa ka uhasanga umurundi yambaye HCR ijambo rya mbere akubwira ati ibyo mwapfa muri Kongo bakiye uko apa mwishi sibyo ntabwo hari itegeko muvuye muri Kongo mwahora mujyana mwabaye oblige kubana mu Burundi avec le temps bagaca basanga ibyo bapfa muri Kongo bapfa gusa kwera bamaze kubana urumva bro ukanura kumva na hari cyo ndakubwira rero kuba mu Burundi hari kwiga jambo nyine cyubahiro yavuze tugomba gukingira kubera hariya ni Kongo yadusabye ni guverinoma ya Kongo yabisabye kera urumva yuko nabaroberi bakorana na leta yacu bashobora igisirikare bakagenda rero niyo mpamvu ubona uzobona kenshi abanyarwanda baribasira cyane uburongozi bwo mu Burundi kubera hariho inzira babimye kandi inzira bazibiye muri Kongo iyo baronka ino entre yo ngaha mu Gatumba ahaguki ino entre yo ngaha muri plaine umva yuko inyungu zabo byari kubatwara umwanya muto nibinenda kubwiye yuko namba Kongo itarafatwa kuva muri 2020 bariko barahangana nabo gushika no munsi ni kubera igisigare cy'u Burundi ko kirafasha Kongo aha umunsi w'umukongomani nawe ne yo resist apana bajya basirikare bati nko iri mu masasu oya bagagenda gusaba ubuhungi apana bajya namba Kongo ifise igisirikare cya special force kabisa babanyene barinda nyene babasirikare ba vrai bakaza bagacafatana n'abarundi neza inzi professionalism yabo namwansi yo baterana ni ntambwe ni hama babona ati ntibikunda baca bayaga Uburundi bukabigisha ingene twebwe twatoye umuti n'ingene tubana tuga amoko atandukanye nga mu Burundi tubana gute twe twabigenyeje gute kwata myaka 30 ntana myaka 25 irahera abarundi twinubana mon frère yego nani genda kugiye ko ibintu byo kwinubana ni ibintu byaheze byagabanutse ku murindi ukomeye inyuma ibya 2015 uzona birabe neza tunabitohoze neza muri 2015 abarundi barabonye yuko iyi ntambara ibaye nta numwe avyungukiramwe apana guseba ibyamoko twarabone neza yuko ari manipulation yari system hari abantu bari bafise n'ibyungu bacavuga bati reka abantu tubumbishe yuko ari abatutsi ari n'abaki hama bamarane kumara bamesha bifite izindi nyungu zabo ariko baratageti simbizi ukuntu aba president bamwe baraterana amajambo ubu Burundi ukumva nkabwira ati nditeguye u Rwanda nawe akavuga ati najewe nditeguye ivyo bintu nubona ko rimwe biraremamwo imitima abanyagihugu yo kumva umenga tayari abarundi kuva kera bama bivuna niyo mpamvu ubushikiranganje bwacu bwitwa ubushikiranganje bwo kwivuna umwansi wigeze mu busenganje bwo gutera umwansi buhari no kwivuna umwansi kandi umwansi umwivuna aho bari hose sivyo umwansi niyaza gutera kandi baramaze kubigerageza kenshi mu kibira hariya mu kibira ca Nyungwe
ndakumenyesha yuko ari amasantimetero menshi tumaze kungukira hariya muri kijya kibira ko uko dutera twagura uduteye turakwivuna tugaca twagura nta muco utangura kurira urateye twakwanki gutera n'uburenganzira bwawe mwana tuduciye twagura akarimbi kari ngaha kagaca kimuka icyo uze kwambaza wone uzogende burayi burya bwa Shinge na Rugero so ntibazitakaje ari mu Kirundo ntibazitakaje gute uyu wayi bwo kuza gutera umunoho bashe ntibaryama aho baryamye bose barotatanganyika